iyo twatakaje ivyizigiro biroroha ko tuvuga, kandi tuvuga iki? Tuvuga ibitagenda. Satani igihe cyose atwifuriza kuvuga ivyo ashaka, ariko ndakugendera inama, haracariho ivyizigiro, haracariho ivyizigiro ko kino giti umunsi kizumva amazi. Oh haleluya! Umunsi kizumva amazi, umunsi kizosubira kandi kinage. Ndakwifurije gutura ku isoko. Ndabaramukije mwese mu izina rya Kristo Yesu. Ni Evangeliste Ndashimye Patrick. Ndatewe iteka kuganira namwe ijambo ry'Imana bice kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze uganiriza imitima y'umwe wese uri kurumviriza kino kiganiro. Ijambo ryawe Mana turarihaye kaze mu mitima yacu. Nk'emu wawe mwiza aza tuyobore, aganiriza imitima yacu. Kaze uvugane n'imitima yacu Mwami. Haleluya! Ngwino uganiriza imitima yacu. Icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ivyawe mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yobu gice cya 14 umurongo w'7 kugeza ku murongo w'9. Igitabo cya Yobu gice cya 14 umurongo w'7. Haravuga ngo kuko haracari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga, kandi ibitotanya vyaco ko bitazobura, naho umuzi wacu usazira mwivu n'igishitsi cyaco kigahera mu kuzimu, ariko iyo cumvise amazi gica kinaga kigashamika k'igiti kikiri gitoto. Amen. Reka ndakwifuriza rino jambo, ndakwifurije gutura ku isoko, ndakwifurize gutura ku isoko, iruhande y'isoko, iruhande y'amazi. Reka ndakwifurize gutura kuri Kristo Yesu Mwami wacu, niwe soko yacu. Haleluya! Yobu yavuze ngo haracariho ivyizigiro vy'igiti iyo gitemwe ko kizokongera kunaga. Yavuze iki? Yavuze ngo naho imizi yacu yosazira mu kuzimu, ariko iyo cumvise amazi. Haleluya! Urashaka kubaho uri mu buzima bugoye utari kurabona imbere n'inyuma. Reka ndakugendera inama, haguruka uvomere ubuzima bwawe. Iyo bwumvishije amazi, iyo bugari buriwe, iyo ubuzima bw'amasengesho buzamutse, haleluya, kunaga biroroshe. Iyo cumvise amazi ngo kiza gisubira kandi kikanaga, kigasubira kandi kikaba nk'igiti kikiri gitoto. Reka gutakaza ivyizigiro mu buzima bwawe. Reka Satani ntagutere gutakaza ivyizigiro, ahubwo haleluya, fata umwanya wo kuvomera ubuzima bwawe. Yobu yavuze ngo iyo cumvishije amazi kiza kinaga. Iyo cumvise amazi, amazi niki? Ni ijambo ry'Imana, n'ubuzima bwo gusenga. Haleluya! Iyo ubuzima ukabona ubuzima bwawe burarushe umerewe, fata umwanya usenge, ja ku mavi. Haracariho ivyizigiro kuyu muntu azavamwo umuntu akomeye. Hariho igihe dutakaza ivyizigiro, ndabagendera inama nziza. Iyo twatakaje ivyizigiro biroroha ko tuvuga, kandi tuvuga iki? Tuvuga ibitagenda. Satani igihe cyose atwifuriza kuvuga ivyo ashaka, ariko ndakugendera inama, haracariho ivyizigiro, haracariho ivyizigiro ko kino giti umunsi kizumva amazi. Oh haleluya! Umunsi kizumva amazi, umunsi kizosubira kandi kinage. Ndakwifurije gutura ku isoko, ndakwifurije kuvomera ubuzima bwawe. Sindakwifurije kuba mu butayu. Ubutayu ni bubi. Yeremiya yaravuze ijambo ryiza ku gice cya 17 umurongo w'indwi, aravuga ngo arahiriye umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akabivyizigiro vye. Satani ntaze gukura mu ivyizigiro, hacariho ivyizigiro. Kubera iki? Uhoraho niyo vyizigiro vyawe. Uwo muntu aravuga ngo umurongo w'8, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'imigezi,
imigezi y'amazi, gishore imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse. Haleluya. Ariko kikamana itoto, tikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi tikizohararuka kwama. Uyu muntu azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Ndakwifurije gutura ku masoko. Haleluya. Tikizumva izuba. No mu bibazo imvugo yawe irakuranga, nyene uvuga. Haleluya. Haleluya. Tutakaza ivyizigiro. Oya, bakwisoko. Bakwisoko. Arahiriwe uyu muntu yizigiro. Uhoraka bizizigiro vyiwe, azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Uyu muntu wizigira uhoraho. Uyu muntu, haleluya, iyo imvura iguye, ubuzima bwe buzabusura kandi bwatotahara. Tutakaza ivyizigiro mu buzima bwawe. Umere nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Ndakwifurije gutura iruhande y'imigezi y'amazi. Ndakwifurije gutura iruhande y'imigezi y'amazi. Umwanditsi wa Zaburi ya 92 umurongo wa 12 aravuga ngo, umugorotsi azototahara nk'ikigazi, azoshirwa hejuru nk'igiti gisendereye Lebanon. Abatewe mu rugo guhoraho bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Bazototaharira hehe? Mu nyubako z'Imana yacu. Abatewe mu ngoro y'umwami wacu. Ndakwifuriza gutegwa iruhande y'umwami rw'isoko aho umwami wacu atuye. Bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ndakwifurije gutura ku masoko. Ndakwifurije gutora ku masoko. Ndakwifurije gutura ku masoko. Reka gutakaza ivyizigiro. Haracariho ivyizigiro. Haleluya. Ni wahaguruka uyu munsi uri kurumviriza no jambo ry'umwami, ubuzima bwawe buzototahara. Haleluya. Ndakwifurije kumera ari jambo Yesaya yavuze byiza cyane. Muri Yesaya 58 umurongo wa 11, kandi je uhoraho nzokwama kurongora, nzohaza ubugingo bwawe mu gihe cy'ikigatwa, nguhe kunonoka amagufwa yawe, kandi uzomera nk'indimiro ikwegewe mu amazi. Bibiliya zindi ziravuga ngo uzomera nka jardin ikwegewe mu amazi. Jardin ikwegewe mu amazi yamitotahaye. Ndakwifurije gutunga ubuzima butotahaye. Pana ubuzima bwo kwiganyira. Abantu batuye ku masoko bamana ubuzima buryoshye. Bamana ubuzima bw'ivyizigiro. Abantu batuye kuri Kristo bahamana ivyizigiro. Ntagiye uzumva bavuga ibinyuranye n'ivyo bariko barasengera. Azomera nk'indimiro. Azomera nka jardin ikwegewemwo amazi. Haracariho ivyizigiro. Iyo uko igiti gitemwe kizosubira kunaga. Kubera iyo cumvise amazi, iyo cumvishije amazi, kiranaga kikamera nk'igiti kiri gitoto. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko y'amazi. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko y'amazi. Umwami Yesu aguhezagire. Umwami Yesu aguhe umugisha. Amen. Reka ndagusengere. Umwami Yesu, dutuze iruhande y'isoko y'amazi. Nico kibanza kitubereye wa Mana we. Yeremiya yavuze ngo, niyo kino giti cumvise izuba, ntabwo izuba ntacyo rizarikigira. Kubera iki? Kiri mu kibanza cyo. Kiri mu kibanza ciza. Kiri mu kibanza cyo kunaga. Haleluya. Udushoboze mwami kuvomera ubuzima bwacu. Turanze ubuzima bw'igishitsi. Ubuzima bw'igishitsi si ubwacu. Turakeneye gutura wa Mana we. Turakeneye kuvomera ubuzima bwacu. Uko bukeye, uko bwije, amasaha yose tuvomera ubuzima bwacu. Gutotahara n'umugabane wacu. Icubaro kibicawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.